Muchas gracias, misionero Miguel urakoze Bermúdez cyane Marín, missionnaire Miguel Bermúdez Marine allá en hariya Bogotá, muri Colombia, en Bogota Gaitán, Colombia muri Gaitán la congregación mu ikoraniro que riyobowe rirongowe nuestro hermano y na amigo mwene data reverendo inshuti yacu Fernando Revera Cubillos Fernando Cuvillo y toda la congregación ni ikoraniro allá ryose en rya hariya Bogotá, muri Colombia. Bogota Colombia También a nuestra hermana Ruth, na mushiki está allí wacu con nuestro Rusi hermano nawe nyene Miguel, ari kumwe hariya na mwene y nuestro data hermano Miguel Gerson na mwene también, data que se Herso nawe encuentra nyene ari hariya en el Gaitán, muri El Colombia. Gaitán Colombia Y a todos los que están n'abo bose conectados a través bihuje natwe bariko baratubona del satélite biciye kuri Amazonas, satelite o Amazonas internet, cyangwa kuri en internet esta noche de muri iri joro uyu munsi viernes kuwa gatanu 28 z'ukwicumi de este año uyu mwaka wa 2022, 2022 en Primera de Pedro, muri Petero wa mbere en el capítulo Petero wa mbere 1, ikigabane cya mbere verso 1 en adelante, dice: umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, Petero a los que habéis intumwa ya alcanzado Yesu por la Kristo justicia de ndabandikiye nuestro abatoranijwe Dios y Salvador b'inyambukira zo mu Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz Petero os wa sea kabiri ikigabane cya multiplicadas mbere en el conocimiento Simoni de Petero Dios umugurano wa Yesu y de Kristo nuestro kandi intumwa Señor yiwe Jesús, ndabandikiye mwebwe abahawe todas las ukwizera cosas que kw'akaburarugero pertenecen a la kungana vida n'ukwacu y a la mugaheshejwe piedad no kugororoka nos kwa han Yesu sido Kristo niwe dadas Mana por yacu su divino n'umukiza poder, ubuntu mediante n'amahoro el bigwire muri conocimiento de mwebwe aquel mubiheshwa no que kumenya nos llamó por Imana su gloria y excelencia, neza na Yesu por medio umwami de las wacu cuales nos ha kuko dado ubushobozi preciosas bw'ubumana y bwayo grandísimas bwaduhaye promesas, iby'ubugingo no kubaha para Imana que por byose ellas tubiheshwa no kumenya llegaseis a neza ser uwaduhamagarishije ubwiza participantes, bwiwe n'ingeso ziwe nziza ibyo byatumye Para- aduha ibyo yasezeranye by'akaburarugero para que por ellas bihambaye cyane llegaseis kugira a ngo ser bibatere gusangira participantes de n'Imana la akameremere naturaleza kayo divina, habiendo mumaze huido de gucika la corrupción que muva hay mu en el iborero mundo a causa ryazanywe de la mu isi no concupiscencia. kwifuza Vosotros también poniendo mbere ku toda bw'iyo diligencia, nyanduruko nyene por esto ubwanyu mismo, mushiruke añadid a umwete vuestra wose fe ukwizera virtud, kwanyu mukongere a la kw'ingeso virtud nziza conocimiento, ingeso al nziza muzongere ku conocimiento bwenge dominio propio, ubwenge al mubwongere ko dominio kwirinda propio, ukwirinda paciencia, mukongere a ko la paciencia, kwihangana piedad, ukwihangana a la mukongere ko piedad, kubaha afecto Imana fraternal, ukubaha Imana y al mukongere ko afecto gukunda fraternal, bene data gukunda amor, bene data amor. mukongere ku Porque si rukundo estas cosas kuko están en namba mugira vosotros ivyo y abundan, bikagwira no os bituma dejarán mutaba estar abanyabute ociosos canke ni ingumba sin ku byo fruto kumenya en neza cuanto al conocimiento umwami wacu de nuestro Señor Yesu Jesucristo. Kristo Y él escribe abajo la yaranditse ko teofanía es hepfo ngo igual. teofaniya La naturaleza bingana divina. kameremere k'Imana Él usó we para este tema muri iki kigwa yakoresheje en segunda de Pedro, Petero capítulo wa 1, kabiri verso 15, kigabane cya mbere al umurongo wa 21, 15 kugeza tema, kwa 21 muri iki kigwa cyitwa ngo cumplidas ubuvugishwa en el día postrero. bushyikirijwe ku Pueden munsi tomar w'iherezo asiento, por murashobora favor. gufata ibyicaro byanyu Nos dice, este mensaje fue predicado ubutumwa el bwavuzwe itariki 31 z'ukwicumi mu 1997 buvugirwa muri Santiago muri Chili dice en el mensaje los mu hijos butumwa de la bwiswe ngo diestra de Dios, abana b'iburyo bw'Imana abana bo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana predicado el jueves bwavuzwe 11 de abril ku wa del kane 2002 11 z'ukwa en kane mu Cartagena, 2002 muri Cartagena Colombia dice, vean, aravuga capítulo ati 1, verso murabona 40 mu en kigabane adelante, cya mbere umurongo wa 30 esto fue cuando el ukabandanya ángel le aho n'igihe apareció a la umumarayika Virgen mukuru María, yiyereka inkumi dice, Mariya entonces el ángel le dijo, haravuga María, hati no umumarayika temas, aramubarira ati porque has hallado ntutinye Mariya gracia delante kuko de ugira Dios, ubuntu imbere y ahora y'Imana concebirás en raba tu uzosama vientre y inda darás a luz un ubyare hijo, umwana y llamarás su w'umuhungu nombre Jesús. uzomwite Yesu será grande y uyu azoba será llamado uhambaye kandi Hijo del azokwitwa umwana Y el w'isumba Señor Dios byose le dará kandi el umwami trono Imana de azomuha David, intebe su ya padre, sekuruza y Dawidi reinará sobre kandi la casa de azoganza Jacob ku nzu ya para Yakobo siempre, y su ibihe reino bidashira para ubwami siempre, bwiwe y su reino no tendrá ntibuzogira fin. iherezo En el mensaje, mu butumwa la más grande bwiswe ngo batalla jamás urugamba peleada, rukomeye rutigeze rurwanwa na rimwe bwavuzwe 11 z'ukwa gatatu mu 1962 buvugwa na Revera William Branham integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo de la segunda venida, integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami del ungido, del ukuza Mesías. kwa kabiri k'umusigwa Mesiya Cristo
Mesías kristo mesiya ungido. ni umusigwa. Nos dice en la página Ku rupapuro rwa 27 27 aratubwira ati y 28, na 28 algunos dicen, bamwe baravuga si yo lo pudiera bati sentir, hamwe nshoboye kubyumva nanje, nshoboye kwiyumvamo ubwiza bw'Imana bwururutse, ibyo nta sano na rimwe bifitaniye. porque ahí está el campo de batalla. Aho haba hari Ahí es donde la urugamba, batalla ruge. ikibuga Allí en cy'urugamba las niho primeras urugamba filas, rubera. la mente. Mu Abra su muro- mente mu y murongo wa diga, mbere ni mu bwenge, yo dudo wugurura ubwenge de mi bwawe duda. uvuga uti ndakekeranya ku makenga yanje. Yaciye yandikaho ngo ndakekeranya ku byo mfise ko amakenga. Ubu naho nanje ndiko ndakekeranya ku makenga yanje. Satani aravuga ati ndaje rero hari ikintu gica kiba. Egume mugenzi, we arasiga abasabyi biwe akabasiga mpemu wiwe. Uwo n'umwami arabarungikira abamarayika arandika ko ngo intumwa. Kenshi abantu ibyo barabitwenga vyuko yo Imana irungika abamarayika. Nyemerera kuzingurura Bibiliya mu Baheburayo ikigabane ca mbere mpereye ku murongo wa 14. Mbega bose si mwemu zigikorera zirungikwa gukorera abazoragwa agakiza? Mbega n'uyuhe mu bamarayika bayo Imana yavuze iti niwicare iburyo bwanje? Aha rero Bibiliya iratwereka ko Imana irungika abamarayika. Imana ihabwa icyubahiro. Ni iki? Ni mwemu zigikorera ubwiza, ni mwemu ziyikorera zirungikwa zivuye he? Zivuye mu kugaragara kw'Imana, zizanywe n'intumbero yihe? Kugira ngo zizane ijambo ryayo. Amen. Atari kugira ngo zizane teologiya yo mu gwikanaka w'idini, ahubwo kugira ngo izo mwemu zizane ijambo ryayo. Ni mwemu ziyikorera zirungikwa zitumwa. Yaranditse ko ngo imwemu zigikorera zirazanira ijambo abavugishwa. Abaheburayo 1. Ni mwemu zigikorera zitumwa. Mbega ibyo tubizi gute? Kuko Bibiliya ivuga yuko ijambo ry'umwami riza kubavugishwa n'Imana. Nivyo abamarayika barazana ijambo ryayo biciye muri mwemu wayo, barazana ijambo biciye muri mwemu yera, kandi mwemu n'ijambo byaje kubavugishwa. Rero abo bararonse ijambo ry'Imana, nicyo gituma bashobora gukora ibitangaza ibyo bakoze. Si umuntu yabikoze, ahubwo ni mwemu w'Imana yaba ari mu muntu, mwemu wa Kristo yaba ari mu muntu. Kuko ijambo ry'Imana acashiraho utuburungu dutatu. Mbega ryakoze iki? Ryaba ryogeje iyo nzira yose Imana yatoranije uwo muntu. Uwo yabasizwe mwemu yera, kandi ntiyabakiriwe. Namba nta na kimwe yakora uretse abanje kukibona mwiyerekwa. Eliya yaravuze hariya ku musozi Karumeli, hashitse isaha yo gutanga ikimazi, umuvugishwa Eliya yaravuze ati uhoraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ugaragare kuri Imana ya Isirayeli, kandi ugaragaze ko ndi umusavyi wawe, kandi ko ibi bintu byose ndabikoze ku bw'itegeko ryawe. Abami ba mbere 18:36. Imana ihabwa icyubahiro. No ku rupapuro rwa 31 mw'ubu butumwa nyene haratubwira hati izo ni mwemu zigikorera zirungikwa zivuye muri kwa kugaragara nyene kw'Imana nk'abakozi b'Imana, kugira ngo zizane iki? Ijambo ryayo. Si teologiya kanaka, ahubwo n'ijambo ry'Imana. Ni mwemu zikora zirungikwa n'Imana kugira ngo zize gukora. Mwibuke, zizanye ikintu gitandukanye n'ijambo ry'Imana nticoba kivuye ku Mana. Kubera iki? Kuko wowe uhoraho, ijambo ryawe rihoraho mw'ijuru. Zaburi 119:89. Imana iguma mw'ijuru ibereye maso ijambo ryayo, niyo kwigera irungika imwemu izana ikintu kiri hanze y'ijambo. Arandika ko ngo impemu
zikora zizana ijambo. Kandi ngaha harandika ko ngo Abaheburayo 1 umurongo wa 4 no mu gitabo cegeranyirijwemo ibivuga ku bamarayika, kugira ngo mwandike agace umurongo uri mw'ubu butumwa nabishyizeho nk'ibintu bijyanye aho. Rero muraza kugenda murabona ibi byanditswe mu butumwa bwegeranije buvuga ku bamarayika ku rupapuro rwa 23, aho we avuga muri ubu butumwa ku rupapuro rwa 23 hepfo. Aho rero we kwako gace yaciye acapa ibihe by'ishengero n'ibuye rikomeza imfuruka, atarandika ko ngo abamarayika bakora bayikorera. Aho rero turafise utwo duce tubiri ngaho kw'ibyo twari ko turavuga mwako gace. Arabandanya avuga ati mu nyigisho za Bibiliya ku rupapuro rwa 1 ati rero aya makuru meza yazanywe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli, ariko aratangaza kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi byongeye yaratangaje no kuza kw'integuza. Integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo nawe nyene yatangajwe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli. Aha muri iki gitabo nyene cegeranirijwemo ibivuga ku bamarayika ku rupapuro rwa 6 aravuga ati Imana buri gihe irarungika ukugabisha kwayo neza neza imbere y'ukuza kwa Yesu. Yo yararungitse umumarayika avuye mu ijuru yitwa Gaburiyeli. Yaranditse ko ngo Gaburiyeli. Rero byongeye haraza n'abamarayika bato bato. Umuntu abonye abamarayika, umwe wese arafise umumarayika wiwe murinzi nk'uko biri mu vyanditswe. Yesu yaravuze ati abamarayika babo mw'ijuru baguma babona mu nyonga ha Data ari mw'ijuru. Arandikaho ngo abamarayika barinzi. Egome hariho abamarayika babi nk'uko hariho n'impwemu mbi n'ibindi, ariko umumarayika w'ukuri w'Imana buri gihe azokuganisha kuri Yesu Kristo, azokwama kwereka Yesu Kristo. Egome mugenzi, Pawulo yaravuze ati hagize umumarayika yoza avuye mu ijuru agatangaza ubutumwa bwiza butandukanye n'ubu twabamenyesheje, navumwe. Abigalatiya 1:8. Rero murabona icyo umumarayika yigisha icyo ari cyo, ari ikintu kije gitonze ku murongo w'ubutumwa bwiza, kikaba kiri mu nyigisho nyazo, bikaba bihwanye na Bibiliya. Rero muvyizere, no guheza ukavyizera. Rero Imana buri gihe irarungika abamarayika, irarungika ibiremwa by'abamarayika kugira ngo bagabishe isi. Ndizeye ko hari ibiremwa by'abamarayika ku isi uyu munsi, kandi bariko baragabisha isi ku bihano bigiye kuza. Jewe nari gushobora kuvuga ibindi ngaha ku bijanye n'ibikarayi biguruka, ariko singomba gufata umwanya munini. Ariko uko biri kose muramaze kubona ko imbere y'ukurandurwa kw'i Sodoma na Gomora, icyo ni cyabaye igishushanyo gitunganye cy'ivy'uyu munsi. Imana yabanje kurungika abamarayika kugira ngo bahamagare basohore Loti. Mbega ibyo si byo? Nimurabe, we yaranditse ko ngaha ngo Mikayeli na Gaburiyeli. Ku rundi ruhande naho yaranditse ko ngo Elohimu, Mikayeli na Gaburiyeli.
kandi ariko aravuga ku bikarayi biguruka cyangwa vya kibono umwe kwako gace ngo isi iragabishwa ku bihano bigiye kuza, arandika ko ngo ibihano bigiye kuza ibikarayi biguruka. N'ibyahishuri hana 14 umurongo wa 6 kugeza ku 9, n'ibyahishuri hana 11 umurongo wa 15 kugeza ku 18, navyo ivyo vyanditswe aravyandika ko ngaha nimurabe neza neza imbere y'ukuza kw'ikiremwa gitunganye umwana hambaye w'Imana. Imana yararungitse umumarayika, kandi uwo mumarayika yarashitse ahantu mu rugo rwubashwe. Mwebwe niba mwifuza ko abamarayika bashika mu ngo zanyu, urugo rwanyu rube rumeze nka rumwe rwa Zakariya. Ibi ni bimwe twari ko turavuga muri iyi minsi. We n'umukenyezi wiwe Elizabeth bari babayeho ubuzima bwubashwe imbere y'umwami, bitondera amabwirizwa n'amategeko y'umwami, babayeho mu kubaha gutunganye, bubaha ijambo, kandi babayeho mu muco bari bafise. Kandi akazi ka Zakariya kari ako guhereza, gushikana imibavu ku gicaniro abantu bariko barasenga. Kandi ariko arashikana iyo mibavu ahagaze ngaho iburyo bw'igicaniro, Gaburiyeli yaciye ahashika, umumarayika mukuru akomeye. Yaranditse ko ngo umumarayika mukuru Gaburiyeli, kandi akandika ko ngo yaranditse ko ngo ivyahishuri hano 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, kandi arandika ko ngo Gaburiyeli bingana umuntu w'Imana, umugabo w'Imana cyangwa umuntu w'Imana. Rero mwibuke yuko ibyahishuri hana 8 hari umumarayika adugazanye adugana azana amasengesho, sinarinda hafise, ndabinginze ni mu mpere ziriya yindi Bibiliya, aka gace ko ngaha ni nkaho kacyacutse kw'akantu, sinari kuhasoma, ariko reka tuhasome iki cyanditswe tugisoma kanya gatoya. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane 8, kuko ibyo Zakariya yariko arakora ngaha hariya nimurabe, kandi amenye ikigirindwi ibyahishuriwe hano 8 aho ni mu kumenwa mu kugurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, kandi amenye ikigirindwi kimatanije ico gitabo, haba gacerere mu ijuru nk'igihimba cy'isaha. Mbona abamarayika ndwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi. Haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyo, ahagarara ku gicaniro. Nindi yahagaze ngaho iruhande ya Zakariya? Yari umumarayika mukuru Gaburiyeli. Nimurabe rero ukugaragara ishengero umugeni ryari rifise muri iki gihe hagati mu ihanga ry'Imana, ariko kugaragara kwari kuba kuri ko kurajana no kugurwa kw'ikimatanije cy'indwi hagati mu ishengero, mu gushitswa k'ubuvugishwa bw'ihema nini katedrale. Hamaze kuba hari ko harugurwa ikimatanijwe cy'indwi, uyo mumarayika yari kuba ariko arajana amasengesho yashikana imbere y'ukugaragara kw'Imana. Kandi murabona ko yiyerekanye mw'urwo rugo rwari rwubashwe. Nicyo gituma avuga ati, wewe nimba wewe wifuza ko abamarayika bashika mu rugo rwawe rugume rumeze nka rumwe rwa Zakariya. Nukuvuga ikirere cyari mu rugo rwa Zakariya n'umugore wiwe cyari kirere nyacyo kibereye kugira ngo uwo mumarayika mukuru abiyereke.
gutyo rero aheze ashitse intumbero ihangiro ryari ryatumye uwo mumarayika mukuru yiyerekanira ngaho, ariko aratangaza kuza kwa mbere k'umwami. kandi bo nimwibaze, Zekariya niwe muri uwo mwanya yashikana imibavu. aho rero yaraje kugira ngo amuhe amakuru y'integuza. ariko murabona ingene yabonetse imbere, aboneka imbere mw'urwo rugo, yahabonekeye ubwa mbere mw'urwo rugo, hanyuma kandi arabonekera no mu rundi rugo. kumbure aho ni igihe yariko aratanga imibavu, kuko niwe yari aramukiwe. hanyuma naho ubwa mbere yariyeretse Mariya, hanyuma Yosefu, ubwo nabwo n'urundi rugo nabwo rwari rwubashwe, rwiyubashe. aho rero yarahatangarije ukuza kwa mbere. ariko murabona ingene uwo mumarayika mukuru aseruka ariko aratangaza ukuza kw'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, kandi byongeye akaboneka ariko aratangaza ukuza kwe kwa mbere. muri izo ngo zibiri uyo mumarayika mukuru yarahigaragarije kugira ngo atange ayo makuru meza, ayo matangazo y'ubwo buvugishwa ubwo mu isezerano rya kera yari yaramaze kubuvuga Yesaya n'abandi bavugishwa n'Imana batandukanye, ari bo bariko baravugishwa bavuga ku gushitswa kukuza kwa Mesiya no kuza kw'integuza nayo. ni ukuvuga ko byari ibintu bibiri bikomakomeye bo baba bariko barerekanira mu gihe cyabo ivy'Imana izoba iriko irakora, iriko irabishitsa. bwari ubuvugishwa bwo muri kazoza. aho rero bwariko buravugwa, hanyuma igihe Yohana Umubatiza yagaragara yaseruka, ubwo bwari ubuvugishwa rero aho bushikijwe. cyo kimwe na Mesiya yabonetse, integuza ikamutegurira inzira, hagashyitswa ubwo buvugishwa, ubwo bwari ubuvugishwa rero bushikijwe. haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cy'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishyire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. umumarayika ajyana icyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashiburira mu isi, habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. murabona ibibera mw'uwo mwanya, mw'ako kanya, aho uwo mumarayika mukuru aba ariko arakora iki gikorwa hariya mu kugaragara kw'Imana. kugeza ubu rero turazi uwo mumarayika mukuru wari we, twaramaze kumumenya, kumubona. yaratangaje kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi yaranatangaje no kuza kwa kabiri k'umwami. kandi ribanga ryose ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ryaje gushitswa muri uyo mumarayika mukuru, ari we yazanye izina rihoraho ry'Imana, kuko izina riri mu mumarayika wayo. hashikijwe ukuza k'umwana w'umuntu muri iyo ntambuko yo kuzana izina
niyo gushitsa ukuza kwiwe nk'uko byabaye mu kuza kwe kwa mbere ari we yari umumarayika mukuru Mikayeli, kuko Mikayeli yari Kristo. Mu kuza kwe kwa kabiri nibanga ryari kuzoba ririko rirahishurirwa mu ihema nini katedrale, ari ryo banga ryari kwerekana ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, ryari kuvyuzuza. Rero hategezwa kuba harakogwa igikorwa cy'amasengesho y'abera. Kwayo masengesho hariko harongerwa ko imibavu, hariko harakogwa ico gikorwa mu ijuru, mu gihe ku isi naho haba hariko harashikirizwa icyo gice cyo kuza k'umwami mu ntambuko y'ubukozi bwa Mose na Eliya. Gutyo rero hagakugwa isezerano ryo gushitswa ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Uko tugenda turasoma, tuzogenda turatahura ibindi, dutahura cyane iri banga, ku buryo nitwamara kuritahura mu mwuzuro, aho ukwizera kwizamugwa kuzoba mu mwuzuro kuri muri mwebwe no muri jewe. Kuko ubumenyi bwo kuza kwa mbere kwa Kristo, ibyo byatanze mu buzima bwacu ukuvuka ubugira kabiri, ugutahura igikorwa cy'ubucunguzi cyabereye ku musaraba i Karuvariyo, igikorwa yakoze ku musaraba i Karuvariyo ku bwanyu no ku bwanje, gutahura iryo banga ryo kuza kwe kwa mbere. Ivyo byaduhaye ukuvuka ubugira kabiri, byatanze wa mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma twizeye mu kwizera ukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, tukabyizera, tukabyakira, tukabitahura, tukabisobanukirwa, ibyo biduha ukwizera kwizamugwa, kandi bizozana mu mibiri yacu impinduka, turonka umubiri uhawe ubwiza. Kandi uwo mwanya aho ibyo byose bizoba biriko biraba bishyitswa n'igihe cyo kuragwa mu mwuzuro, byose birabangabanganywe n'ibyo mu gihe cya Yesu. Byose biri ngaha, kandi nk'uko tubivuga birimwo amakode, ariko biriko birakugwamo amakode. Reka tubandanye ngaha mu nyigisho. Twari twagejeje ngaha ku rupapuro rwa mbere hepfo, haravuga hati rero uyu mumarayika mukuru afitaniye isano n'ubuvugishwa no gushyitswa kwabwo. N'umumarayika mukuru ashobora kugurura y'amabanga y'ubu buvugishwa ndetse no gushyitswa kwabwo. Mbega none buzoshyitswa gute? Akerekana n'ingene buzoshyitswa, kuko afite uburenganzira bwo kubona ibiri mu gitabo cy'ivy'ukuri. Ati umumarayika mukuru ni umuvugishwa wo mu buringanire bwa gatandatu. Uyo ni umwe mu bamarayika barimo kugaragara kw'Imana. We yaravuze, yarigeze kuvuga ati narungitswe mvuye mu kugaragara kw'Imana. Aha yariko aratwiyereka, tubwira uwo yari we. Kandi ni umwe mu bamarayika bakuru bari buryo bw'Imana. Nuko rero uyu mumarayika mukuru arafitaniye isano n'Abaheburayo, kandi byongeye aranafitaniye isano n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nimuraba icyo nicyo gituma aravuga ati nicyo gituma muri we hari byose, kandi haranasigaye no gushyitswa kw'ibihumbi 144.
umugeni yaramaze kwegeranywa. None habaye iki kw'icyo kindi gice? Mwebwe murashobora kubona rero iki gikorwa mu ishengero, ku bw'ishengero, n'igikorwa kandi ku bihumbi 144. Ivyo vyose biba imbere y'akababaro gakomeye. Ni murabi ico nico gituma we igihe mu ncuro nyinshi yaza arasubiramwo akavuga ati biri dushobora kubivuga ko mu buryo bufoboye busesuye, kuko abantu boshobora kuvyigana, boshobora kubaho kuvyigana. Rero kugira ngo bafashwe gatoya abo kugeza ubu boba batariko batuba baratahura 100%, kugira ngo tubafashe gato, nimba ari ikintu abantu boshobora kwigana, ni kubera ko ari ikintu umuntu nyene yoshobora kwigana. Mbega ni gute abantu bovuga ko ari wazoza gushitsa ivyo vyose kandi tumaze kuca tumenya ko ari we, tukavuga tuti amaze kuragwa mu mwuzura azoza tubwire vyose. None ni gute yovuga ko vyoshobora kwiganwa nimba we batari gushobora kumwigana? Murabona, gitegerezwa kuba ikintu atari gushobora kuvuga ku mugaragaro, kuko nimba ari ikintu cyo kwiganwa ni kubera ko turi mw'iyi mibiri twoshobora gukora ukuvyigana. Kandi umuntu ngaho uwundi nawe hariya, kumbura umuntu akavuga ati ndafise ikintu, akaba afise ikintu coba kiriko kirashyitswa n'ubwo bukozi munsi y'ihema, uwundi nawe akaba afise ikindi kintu. Abantu rero boza barahindura amaso, aho bahanze amaso baraba abandi bakozi b'Imana. Nivyo vyanabaye no mu gihe cya Mwendata Branham, mu gukwegwa kwa mbere no mu gukwegwa kwa kabiri. Mwizo ntambuko abantu aho kugumiza amaso bayahanze ku muvugishwa n'Imana wo mu gihe c'indwi c'ishengero, integuza y'ukuza kwa kabiri k'umwami, ahubwo amaso yabo bayarabishije ku bandi bavuga butumwa, kuko nabo nyene bariko barakora nk'ivyo nyene. Aho rero bohanze amaso bakaguma baravye aho Imana yari iriko iravugishiriza abantu bayo, iriko irazanira guhishurirwa abantu bayo, amaso yabo bace bayahanga abandi bavuga butumwa. Ariko mu gukwegwa kwa gatatu yaravuze ati ibi ntuzobibwira umuntu n'umwe, kugira ngo abantu bagume bahanze amaso isanduge ijambo, ntibahanga amaso uwundi muvuga butumwa n'umwe, kuko niwe umwe rudende mubwo bukozi bwo mu nyigisho zo mw'ihema, niwe azana kwizera kwizamuka. Nta wundi muvuga butumwa n'umwe yari kuzobonekamo izo nyigisho, nta n'umwe kandi yari kuzoba afise ibikenewe kugira ngo abantu bakire uwo mugisha, umugisha umuzana. Kuko abaheburayo baravuga bazovuga bati mbega ariko akora iki turindiriye, ariko ntaje ku bwabo, aje ku bw'umugeni wiwe, kandi nimba aje ku bw'umugeni wiwe ategereza kuzana ivy'umugeni vyose akeneye kugira ngo aronke kwizera kwizamurwa. Rero tuve ngaha mu mazimano y'ubwo bw'umwagazi w'intama, ariko vyose biciye bugufi cyane kandi birasanzwe cyane, ku buryo uko guca bugufi nyene gutuma benshi batsitara. Uko kuba bisanzwe nyene mu gihe cya Abeli yaratanze ikimazi. Ninde yari kwibaza ko yishe umwagazi w'intama uri kuravirirana, kumbure amaraso yarashwiragiye, ibintu vyaboneka, uwo mwagazi w'intama usa nabi. Kayini nawe yari yitegereje, arabona ko Imana atereka ndabe ko Imana ivyemera, ati ntibishoboka, ati atari ko Imana iravyemeye. Mwendata Branham yavuze ati rero ubwibone kwirata vyaramubujije ko nawe akora nk'ivyo nyene. Toye ivyo ntibishoboka. Rero abantu baca batangura kuvuga nabi, aca atangura kuvuga nabi kw'ico gikorwa Abeli akoze, yahavuye amwica. Murabona ingene Imana ishitse ibintu atari mu buryo
uko ikiremwa muntu kibaza ko Imana igiye kubishitsa, uko we uri kuribaza uko siko na gato. Kandi Imana ishimwe ko ibi byose yabigumije ari banga kugira ngo ntihagire n'umwe yigana. Ariko icyo Imana yifuza, icyo Imana inyotewe ishaka, ni uko mwebwe nanjye dusa nayo. Nicyo gituma Imana yazigamye cyane iri banga, barabe gusa inkingi y'umuriro iriko iratuzanira ibyo dukeneye, ibya nyuma dukeneye, ariko kwizera kwizamugwa. Mu butumwa bwiswe ngo mube mwiteguriye ukuza k'Umwana w'umuntu, bwavuzwe 15 z'ukwa 11 mu 2015 muri Colombia, muri Bogota. Aravuga ati integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru w'inzamba, ku rupapuro rwa 17 na 18 mu Cyongereza no mu Kiespanyol 19:20, no mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'128 paragrafu ka 11:40. Aravuga ati niwinjire mu cyumba cy'umuvugishwa n'Imana urabe izo ngazi indwi. Ivyo bihwana n'ibihendwi, ingazi indwi, ibihendwi by'ishengero ririko riraduga nka ya ngazi cyangwa icuririzo Yakobo yabonye. Ni nka bya bintu byaba kuri Romeo na Juliette, aho we yazanye ingazi kugira ngo atware umugeni wiwe amujane. Mwendata Branham arabivuga ko muri bumwe mu butumwa kenshi aravuga kwako gakuru ka Romeo na Juliette. Reka dusome ahangaha, ni mu butumwa bwavuzwe ibibazo n'inyishu, mu gitabo cy'ibibazo n'inyishu 30 z'ukumunani mu 1964 mw'ijoro muri Jeffersonville ku rupapuro rwa 23. Aha bari bamubajije ati mbega wibaza, aha ndiko ndasoma ikibazo bamubajije nga ati mbega wizeye ko umugeni mutoya abaye hako azokoranira mu kibanza kanaka akaronka ibintu byose nk'uko byabaye ku mugeni wa mbere, canke imbere yo kuza k'Umwami Yesu mu bicu? Barambagije ko ndabyizeye, sinoshobora kubigaragaza biciye mu vyanditswe, ariko kumbure hazogera igihe, kumbure sinzi, harashobora kuzobaho gusa utuburungu dutatu. Murabona, hamwe bibaye vyoheza bikerekana ko ari hafi. Bimeze gutyo, we yaravuze ati aza nk'igisuma mw'ijoro. Murabona, uwe aza nko muri cya gitabo nasoma ku bijyanye na Romeo na Juliette. Uwe araza arandikaho ngo Romeo na Juliette. Uwe araza mw'ijoro kandi azoduza umugeni wiwe. Mu kanya gato umugeni aranyakugwa nko mu kanya ko gukubita ingohe. Murabona, aca yandika ko ngo aza mw'ijoro. Mwibuke yuko isi iri mu mwijima, mu muzitanya, ariko ishengero umugeni ryo riri ku mutaga, riri imbere y'izuba, ririko rirakomera ishengero. Ariko abubaha izina ryanjye izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Ubukozi bwa Mose na Eliya buzozana agakiza. Kandi ndakekeranya nimba bizoba mu ubwo buryo, kuko Bibiliya ivuga ngo babiri bazoba bari ku gitanda, umwe ajyanwe uwundi asigare, babiri bari mu murima, umwe ajyanwe uwundi asigare. Murabona rero, kumbure abo mw'isi kugira ngo baronke ibyo bintu ubu ntibazokoranira mu kibanza, ahubwo utugwi twabo tuzoba dusanzagiye ku isi yose. We nari nabisomye ibyo yanditse ati aza mw'ijoro, aho kuri paragrafe yabanje, aho ni kuri paragrafe yabanje.
kumbure umwami yovyemera. Ndizeye ko kabara kagwi gato kabo kumbura kandi kagwi kakaba kari muri Aziya kandi mu Budage ahandi. Igihe mu iryo joro nabona iyerekwa ry'umugeni, umugeni yaragizwe n'abantu bo ku isi yose mu bihugu byose. Murabona rero umugeni ntazokoranira mu kibanza kimwe, azokoranira hirya no hino mu isi, asanzaye mu isi acacapura piramide. Kandi ibyo byerekana neza neza bihwana n'ijambo, kandi ijambo ntiryigeze ryihenda. Kandi kugeza kuri iyi saha amayerekwa ntarigera areka gushitswa, kuko yamye abashingiye ku ijambo. Yaranditse ko ngo umugeni ava mu bantu mu bihugu bitandukanye, aba ari uwo ku rugero mpuzamakungu. Ni kubera iki? We guhera kera, na mwene data Miguel aravyibuka, guhera mu 90 muri za 90 mu ntango, we ngaho yaravugisha Miguel na Julio, akababwira ko haza gutangwa amashusho biciye kuri satelite. Kandi nimurabe ingene ibyo byose cyaboneka umenga ni ikintu kidashoboka, ariko nimurabe ingene ubu hariko harakoreshwa iryo terambere ryo mu by'ubushakashatsi, amasatelite, kugira ngo ibintu bishike mu bice byo mu isi yose. kuko umugeni asanzaye mu isi yose. Nimurabe ingene bivuga ngaha ati mu bibanza bitandukanye, kandi kugira ngo bibashikire vuba cyane bishoboka n'ingoga na n'ingoga ni satelite mu bibanza ahantu hadashika internet, birashikaho bigakwira mu bibanza byinshi, cyane isinyare igabanutse bigatangwa biciye mu bundi buryo. Nukuvuga ni kimwe mu bikoresho ngirakamaro cyane muri iki gihe. Hariho nk'ikibanza aho batashikirwa na internet, ariko barafise antenne, barabona transmission. Ubu baratransmeta amasaha 2 mu ndwi, tukaronga ikinyigisho za Bibiliya. Abo bene data rero baranezerewe kuko baravyumva, ntibategerezwa kurindira ukwezi canke kurenga kugira ngo igitabo kibashikire. Aho nyene birabashikako bakabifata amajwi bakaba bafise mu uwo mwanya. Nukuvuga yuko ibi byose ni kubw'umugisha w'umugeni, ubutumwa butangwa n'ingoga na n'ingoga buzozunguruka isi. Nimurabe ingene ivyo vyanditswe bishitswe uburyo bwinshi, bishitswa kwinshi, ingene muri audio imwe n'ingoga na n'ingoga irashika mu bibanza vyose, kuko ni kubw'ishengero umugeni wo mw'iki gihe hari uwo mugeni akeneye kukwizera kwizamurwa, arakeneye kuronka n'ingoga na n'ingoga ibi bintu byose imbere yuko bazobihagarika, bazobiburizamo, bazogerageza kubiburizamo, kuko ibyo bintu byose biregereje by'ihuriro rikuru ry'amadini riyobowe n'igikoko n'igishushanyo cy'igikoko. Bazogerageza kubibuza. Buri gihe umwansi w'Imana yamye agerageza kuburizamo ko abana b'Imana baronka umugisha w'Imana, kandi kubera ko bazi ko atagihe bagisigaranye, Sekibi azogerageza kubuza ko abana b'Imana ko bakugwa kuri iyi si. Azokora ibintu byose, azogerageza gukora igishoboka cyose, bazogerageza konora ikintu cyose babonye ko cobera umugisha ishengero ry'umugeni. Bazogerageza kuburizamo umugambi w'Imana, ariko ntibazobigerako. Intsinzi irazigamwe ku bwa Kristo n'ishengero ryiwe, ku bana biwe. Kandi tuzova ngaha, Imana izodukura ngaha itujyane mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kubw'iyo ngazi, ku rupapuro rwa 2, kuri iyo ngazi niho bagiye baraduga uva mu gihe ujya mu kindi. Abatoranyijwe b'Imana bari kumwe n'intumwa zabo ngaho bajya
aho rero mu gice cyo hejuru mu ntambwe yo mu gice cyo hejuru mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho Imana izojyana abatoranijwe bo muri iki gihe cya nyuma, kandi niho izojyanira n'abatoranijwe bo mu bihe byarenganye, kuko bose bazoza muri iki gihe nibazuka. Paragarafe 11:40 aravuga ati, mbega ni hehe umunyezamu yigeze abuza umuntu aje kumurengukana imbere yo kugaragara k'umwami mu gasongero, aho yari ari mu gihe cy'indwi, ni ukuvuga integuza yari ari mu gihe cy'indwi, kugira ngo abajyane abaduze hejuru n'ubutumwa bwiwe, kugira ngo baduge mu gihe cy'icyumba cy'umwami, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mu butumwa bwiswe ngo ikibanza kimwe rudende cyatanzwe n'Imana, Imana yironkeye cyo gusengeramwo, urupapuro rwa 33 haravuga hati, ariko Bibiliya ya mbere ubutumwa bwavuzwe 28 z'ukwa 11 mu 65 muri Tabernacle Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe. Hariho ubundi nabwo bwavugiye ku yindi tariki, ariko ubu bwavuzwe 28 z'ukwa 11. Ivyigwa birasa. Aravuga ati urupapuro rwa 33 atari ko Bibiliya ya mbere yanditswe ku ijuru. Mbega mwe mwarabibonye, zodiaque itangurira ku nkumi, nicyo gicapu cya mbere kiri muri zodiaque. Iyindi shusho ni intare. We ubwa mbere yaje biciye mu nkumi, akagaruka nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Arandika ko ngo ukuza kwa mbere, ukuza kwa kabiri, intare ya Yuda. Neza imbere y'ibyo, igihe cya kanseri, urufi n'ibindi bihe, hamwe turonse umwanya twobivuze ko barabivugiye muri ya tabernakuru. Kandi piramide harimo ya mafondasiyo hejuru mu cyumba cy'umwami, kandi imbere y'uko mwebwe mubona uruhome rw'indwi, hariho ikintu kibanza kuboneka ngaho, aho intumwa isohoka kubereka mwebwe umwami. Intumwa Yohana Umubatizi yerekanye umwami, ariko ibuye rikomeza imfuruka ryaranzwe, kandi bo ntibazi ibuye cyangwa ntibazi aho bari, kuko ntibazi aho riri, kuko n'ibuye ryanswe. Ariko iryo buye, ariko iryo niryo buye risozera byose. Ibyo bikorwa na piramide mu bihindwi byose by'ishengero. Harongerwa ko ubuntu, hakongerwa kwibi, hariho ibintu ndwi byo kongera ko. Icyanyuma ni Kristo. Arandika ko ngo intumwa y'umwami. Harabandanya avuga, ni ukuvuga ko rizoba ari nk'uwo mu myaka 2000 iheze. Ni ukuvuga yuko hazoba ari nko mu myaka 2000 iheze, igihe Kristo yari ahari, ariko arabereka ijambo ryamuvuga ko, ariko aranarishitsa. Ati ibi nibyo byanditswe kuri jewe, niko yabwiye bamwe bari ko bagiye Emawusi. Ati ibi nibyo abavugishwa bavuze ko vyategezwa gushitswa. Nicyo gituma we mu mwanya wari wo wose yashobora kuvuga ati uyu munsi ibi vyanditswe bishikirijwe imbere yanyu. Nuko rero nk'uko habonetse ivyanditswe vyasezeranywe mu kuza kwa mbere kwa Kristo, biriko birashikirizwa muri Yesu, muri Mesiya yasezeranywe aje kuri Isirayeli, avyawe avutse biciye mu nkumi Mariya akomoka mu mwami Dawidi wo mu muryango wa Yuda. Hazoboneka kandi mu kuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe, mu kuza k'umwana w'umuntu hazoboneka ivyanditswe biriko birashikirizwa mu gihe cya nyuma. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'170,
En el párrafo ku gace 15, ka 15 15:21 15:21 dice, Dios Aravuga hace ati, su propio escogimiento, imana iragira ugutoranya kwayo su escogimiento predestinado. kubwo gutoranya kwayo kukugena ibintu Él kuva lo kera hizo en cada edad. yo yarabikoze muri buri gihe Expuso al hombre para cada edad. yaragenye umuntu wo muri buri gihe yaranditse ko ngo imana iratoranya abavugishwa bayo ikabarungika kugira ngo bahangane n'agahinyuza ko muri icyo gihe Como cuando Moisés, nk'igihe cuando él había de cumplir lo que mose él le dijo a Abraham, igihe hagira hashyitsi iby'imana yabwiye aburahamu mose yaravutse umwana abereye ntibyari kureka kuba gutyo yavutse gutyo kuko yari yavutse ku bw'iyo ntumbero gutyo rero turaheza tukamenya ko ibyo imana ibikora muri buri gihe imana irakora ugutoranya kwayo biciye mu kugena ibintu kwayo kw'imbere y'igihe iratoranya abavugishwa bayo n'ibintu byo muri icyo gihe iratunganya kameremere k'uwo muntu kameremere k'umuntu ingene yifata ingene yigisha kugira ngo imana yubahishe ingabire yiwe arandika ko ngo ubukozi kandi ibyo akora byose ahangana n'agahinyuza ko k'uwo munsi imana irarema uwo muntu kandi yaramurungitse arandika ko hepfo ngo imana irarema abavugishwa bayo hejuru byari byanditse ko ngo imana iratoranya abavugishwa bayo ikabarungika kugira ngo bazane agahinyuza bahangane n'ibintu byo mu icyo gihe arabandanya avuga ati abantu bazovuga ati ibi ndiko ndabona ibiriko biraba nibyo byasezeranywe kandi bazoshobora kumva havugwa hati uyu munsi ibi byanditswe birashyitswe n'ibi byanditswe birashyikijwe tuzoba turi ko turabona ibyanditswe by'isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo bishikizwa muho Eliya wa kane yateguriye inzira integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu butumwa bwitwa ngo hashamagizwe uwuje mu izina ry'uhoraho bwavuzwe indwi z'ukwa gatanu mu 2004 muri Austin, Texas muri leta zunze ubumwe aravuga ati rero ni murabe bimwe nyene vyaba ku ihanga ry'ababurayo nk'igihugu imfura y'Imana byarabaye no kuri Yesu Imana yarahamagaye ihanga ry'ababurayo bava muri Egiputa kandi Imana yarahamagaye Yesu ava muri Egiputa natwe nyene Imana yaraduhamagaye tuva muri Egiputa umuntu umwe ku giti ciwe kandi yarahamagaye ishengero ryayo yiva muri Egiputa ishengero imfura Isirayeli yo mwijuru ni murabe ingene iki cyanditswe ngaha gifise ugushitswa nka gutatu canke kune kandi ubuvugishwa bwose bwasikijwe muri Isirayeli yo ku isi hanyuma burashikizwa muri Isirayeli yo mwijuru ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo nuko rero amaso yacu ategereza kuba ahumuye mu kwisubiramwo kugushyitswa k'ubuvugishwa rimwe abantu baba barindiriye ugushyitswa k'ubuvugishwa kanaka aribwo biciye mu vyanditswe tubona ko buba bwarashyikizwe muri kahise ariko bundi bushasha bikaba byaravugishijwe kubwo buvugishwa bushyitswa bundi bushasha rero aho umuntu ategereza kurondera ukubangabanganywa n'ibiba bihwanye n'ikibanza ihanga abantu n'ikibanza cyashyikirijwe mu ubwo buvugishwa buba bwarasezeranye uko bushyitswa bundi bushasha reka turabe kimwe rero muri ivyo muri ubwo buvugishwa nk'ubwo buvugishwa bwashyikirijwe hariya nimurabe imwe mu myanya ariyo myanya muri iki gihe zo kongera kwisubiramo ivyabereye hariya birisubiramo kw'iri herezo ry'igihe mu butumwa bwiswe ngo ivyahishuriye hano ikigabane cya gatanu ubutumwa buvuga ku ico kigabane mu gice cya mbere cy'ubwo butumwa aha aratudondagurira twiganira avuga ibintu mu gace ko muri Rusi kandi iyi nkuru nziza cyane
ingene ayivuga ko ku rupapuro rwa 30 aravuga ati nimurabe ingene Rusi na Noemi Bowazi ni ishusho itunganye ingene Naomi mu gihe c'inzara yasize ishengero asiga igihugu aja mu gihugu c'abanyamowabu kugira ngo abeyo agenda nk'inyambukira yarahombye ibyo yari afite byose we agiye umugabo wiwe Elimeleki yapfuye we ari ngaho rero yasize umugabane wiwe kugira ngo uwo ari we wese awutware rero bo we agarutse yajazanye umwigeme w'umunyamowabu ari kumwe nawe Bowazi abonye uwo mupfakazi Bowazi yashushanya Kristo yaramukunze kandi yaramukunda cyane rero yategerezwa gucungura uburyo bumwe rudende uko yari gushobora kumufata nk'umugore wiwe kwari gucungura ibyo mwene se Ebimeleki yari yatakaje rero yarabagije uwundi bavukana nimba yo mucungura umwegereye cyane ariko we ntiyarashoboye kubikora rero yaciye abakarorero gatunganye k'amategeko y'Imana yaranditse ko ngo amategeko y'Imana amabwirizwa y'Imana we yagiye ku irembo yikura ibirato aravuga ati uyu munsi bimenyekane ko ncunguye ibyo Naomi yari afise ibyo afise byose ibyo Elimeleki mwene data yatakaje ubu rero ni jewe ndi wo mu muryango wa hafi nije nshoboye kumucungura kuko naje kumwisubiza nimba hoba hariho umuntu yoshobora kwerekana icotuma bikora kuko uwo ari wese yoba amwegereye cyane nkanje akabazwi ariko bose barugaye iminwa yaciye yandika ko ngo ukwisubiza rero yikuye ibirato byiwe avyerekana nk'icyabona ati ndacunguye byose byo mwene data Elimeleki yari afise kubera iki we yari wo mu muryango umucunguzi ese ingene ibi bintu ari byiza cyane ni inkuru nziza cyane yaranditse ko ngo ikirato bingana ukuzana ko ubutumwa bwiza ku rupapuro rwa 31 rero icyo gihe cyose Rusi yariko araruhuka arindiriye kubona ingene ivyo bigenda rero agarutse nta n'umwe yari ashoboye gutanga intahe igwanya ivyo yaragarutse afata Naomi yaranditse ko ngo Israel ajana na Rusi arandika ko ngo ishengero mugeni umwigeme mwiza w'umunyamowabu baheza barubakana baba mw'iryo tongo yaranditse ko ngo muri Israel mbega ingene ari agakuru keza cyane hariho intambwe zitatu muri Rusi ariko arafata ingingo yarafashe ingingo nimba aribaza nimba yofata ingingo cyangwa atoyifata yaranditse ko ngo rimwe gufata ingingo yanditse ko ngo rimwe kugira ngo asubire mu gihugu nk'ishengero Rusi hariho ibikorwa yakoze arandika ko ngo kabiri igihe we yajya guhumba imikama hanyuma Rusi ariko araruhuka yaranditse ko ngo gatatu arandika ko ngo ku isabato ku wa gatandatu yaranditse ko ngo isabato ya mpwemu yera ibyo rero nivyo Rusi ariko arakora uyu munsi ishengero rero hama Rusi ahabwa ingero arandika ko ngo kane Rusi ahawe ingero ahawe impera arandika ko ngo kuw'Imana mu gitondo icyo cyo kintu kigiye kuba gikurikira ni ingero ishengero rihabwa
ku rupapuro rwa 94 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero cyahinduwe cyasubiwemwo. Página 293. Amajana 293. Muri iki gitabo no kuraba mu kindi gitabo urupapuro rwari rwo ahari isezerano ry'unesha mu gihe cya Sarudi. Ahí justamente después que lee la escritura aho aba ahejeje gusoma igisomwa cyo mu byashyira na 3:15 avuga ati unesha zo kwambikwa imyambaro yera. Ibi mu by'ukuri ni ukwisubiramo ku murongo wa 4 ahaganisha kuri bake batanduje imyambaro yabo haheze imyaka myinshi. Hariho agacamugeni mu Cyongereza gashobora kuba kakuwe mu uyu murongo kavuga kati ntiwanduze impuzu zawe, byasigura ngo ntiwiyinjize mu bintu biri mu gukekeranya. Amajana 291 mu bihe by'ishengero ntiwiyinjize mu bintu biri mu gukekeranya, abandi bazozazanigwa. Kandi byoshoboka yuko nawe nyene wogeragezwa ukajya mu kuzazanigwa, canke hakaba umuntu agomba kugutuma uzazanigwa, ariko guma inyuma kure y'ivyo bintu ubuzima bwawe buje ku rundi ruhande. Rero Imana izoha ingero uyo yumvira uko kugabishwa, bazoba bambaye impuzu zera nk'uko nawe yari yambaye impuzu zera. Petero, Yakobo na Yohana baramubonye ku musozi wo guhindurirwako, impuzu ziwe zirera cyane nk'umucyo. Uko niko bazoba bambaye n'abera, impuzu zabo zizoba zikayangana cyane zera derere. Murabona, yaranditse ko ngaha ngo ku musozi wo guhindurirwako bingana. Rusi ahawe impera, ahawe ingero. Ingero ni wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Nimurabe ingene icyo kintu cyabereye hariya. Ubu rero umuntu ararondera igihe, ikibanza, actores o los protagonistas abo bishikako y todo lo que ocurrió allí n'ibintu byose byabereye hariya ese tiempo con vos, mw'ico gihe kuri Bowazi, Noemí, Naomi, Ruth, Rusi, el lugar donde estaba, ikibanza aho yarari. Nimurabe ingene ibyo byose muestra lo que Dios byerekana ivy'Imana en este tiempo yari kuzokorera muri iki gihe. Ariko nimurabe ingene kandi yavyerekanye igihe Yesu yari kwararagwa mu mwuzuro, naho nyene aho habaye nk'ivyo nyene. Kandi we yarakayanganye fuera de ese mundo, ari hanze iyo mw'isi y'amadini. Bobo bari epfo y'umusozi, nk'uko n'abana b'Imana nabo abashyizwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, abashyizwe abari hejuru mu gasongero mw'isonga, bazoba bariko barakayangana batagira ikintu na kimwe cyo mu bihe byarenganye, mu kiringo cyarenganye, cyangwa ikintu na kimwe cyo mu bihe byarenganye. Ibintu ibihe biba bikurikirana muri iki gihe, muri iki kiringo, aribyo ibyabaye mu kiringo cy'ubuntu, ivyo twamazemo cya gihe cyose hariko hacamo intambuko ndwi mu ntumwa zitandukanye. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka naho haba guca mw'ibyo bihe, kimwe kirengana inyuma y'ikindi, mw'ihanga rimwe hari ihanga rimwe,
ariko umugwi umwe gusa niwo uzoshika kuko kwera gukomera, uzoshika aho Yesu yashitse kugira ngo aragwe mu mwuzuro, kandi uwo mugwi uzoba uri ngaho uri kurakira nk'uko Yesu nawe yakiriye, uri kurakira uwo mugwi. Ibintu byose ubukozi bwari buri ngaho bwari ko buramubwira, buri ko bubibwira uwagira aragwe mu mwuzuro. Abandi ntibari ko barumviriza ivyari ko birabera hejuru, bari ko baragerageza kwivyukiranya, kwirukana idayimoni, gukiza idayimoni, ariko hariho n'ibindi, kandi hariho n'ibindi bintu byinshi ivyo batari bashoboye no kumva, ntibari gushobora kumva ivyo vyari biriko biraba kuwagira aragwe mu mwuzuro. Twebwe natwe nk'abatoranijwe b'Imana nukuziba amatwi yacu ku vyo mu buringanire bwa gatanu, nukuziba amatwi yacu ku bintu byose biri hariya bishushanyirijwe ku bari epfo y'umusozi. Twebwe nta na kimwe tuzoba turiko turumviriza kw'ivyo vyariko birabera epfo y'umusozi, tuba turiko nukumviriza ijwi rimwe rudende. Kandi nabo nyene ubwabo nabo kandi ntibariko barumviriza ivyariko birabera hejuru mu kibanza aho uwo mwana w'Imana yari kararagirwa mu mwuzuro. Ivyo ni vyabo bonyene baragwa mu mwuzuro, abari kuzoba bari hejuru bariko barakira muri iki gihe cya nyuma ukwizera kwizamugwa. Nimurabandanya avuga ngaha mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, arabandanya avuga. Ariko reka tubandanye dukomeze ngaha muri ubu butumwa buvuga ku vyahishuriwe hano ikigabane cya gatanu, nari nagejeje ku rupapuro rwa 31. Haravuga hati rero nta mwanya dufise kuko mwebwe muraza gukora ibyo kubatiza saa 5:15 ubu niho tugeze, ariko kumbure kuw'Imana uza canke mu kindi gihe umwami avyemeye, nzofata ibingaha kugira ngo ndabereke amahembe ndwi n'inyonga ndwi n'ibimatarijwe ndwi, ubukozi indwi, abamarayika ndwi b'ishengero, inyenyeri ndwi indwi. Ivyo ni ukugira ngo mwebwe kandi hanyene harakoranira ibyo bintu byose. Yegomeye mugenzi, yategerezwa kuba ari ubibereye. Rero Yesu arabibereye, yaranditse ko ngo hamwe na Mose na Eliya. Yesu arabibereye mu kugaruka kwiwe, arandikaho ngo hamwe na Mose na Eliya tuzonezerwa mu mwuzuro, tunezerezwe n'imigisha y'ugucungurwa. Arandika ko ngo impera, abaciye bugufi bazoragwa isi, umugabo n'umugore bazokongera kuba abana b'Imana, kandi mu kimpumbi cyose kizoca gitangura. Mbega ingene ari ikintu cyiza cyane. Yaranditse ko ngo umucunguzi wo mu muryango, ibintu byo mu nganji y'imyaka 1000 navyo naravyandika ko ngaho. Arabandanya avuga ati ku rupapuro rwa 4 hepfo ati wewe ubonye ibijyanye n'icyo kibanza cya hariya na ririya hanga n'abo bantu, rero wewe woba ubonye ikibanza n'abantu bundi bushasha bazoshikirizwamo ubwo buvugishwa. Twabibonye ku byabaye kuri Bowazi, Naomi na Rusi, nibyo byose byabereye hariya. Rero hazobaho igihengeri hagati y'iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu hamwe n'intango y'ikiringo cy'ubwami. Hazobaho igihengeri, hazobaho igihengeri hagati y'iherezo ry'ishengero, ni ukuvuga mu ntango za nyuma z'ishengero, hagati y'ibyo n'intango y'imyaka 3 n'igice. Aho hazobaho igihengeri, agahe gatoya, aho Kristo azoba ariko arakora, ariko arashyitse ubuvugishwa bwamaze gushikizwa mu isezerano rya kera,
gushyitswa ku ihanga ry'abaheburayo mu gihe cya Mose, hanyuma no mu gihe cya Yesu. Hanyuma n'ubwo buvugishwa, kubera ko ari ubuvugishwa buba bufise ugushyitswa kwinshi, ubuvugishwa bufise ugushyitswa kwinshi, uguhishurirwa kwinshi, biravugwa gutyo mu kindi kibanza naho, kuko ubwo buvugishwa buhwanye n'abana b'imfura b'Imana. Rero ubutegerezwa gushyitswa bundi bushasha mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Isirayeli yo mu isezerano rishasha, kandi mu bana b'imfura b'Imana nk'umuntu umwe ku giti ciwe. Rero ubu buvugishwa twabonye bwashikijwe igihe Kristo yinjira yanesheje muri Yerusalemu yo ku isi no muri Isirayeli yo ku isi. Burafise ugushyitswa kwigwiza kabiri, kuko buzoshikizwa muri Isirayeli yo mu ijuru, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, na Yerusalemu yo mu ijuru, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Hanyuma kandi byongeye buzogira no gushyitswa mu ihanga ry'abaheburayo. Mu butumwa bwiswe ngo ibishikwako no kwizera mu gushyitswa kw'iminsi mikuru y'abaheburayo, bavuze 21 z'ukw'icumi mu 2005 muri Gowani ya Brezil. Aravuga ati, vuba hagiye gutangura intambuko y'Imana ngirakamaro cyane mu mugambi w'Imana. Kwishengero dutegereza kubona ko iminsi mikuru itandukanye yamaze gushyitswa kandi iremegwa n'ishengero rya Yesu Kristo. No kuvuga ishengero rya Yesu Kristo ririze iyo minsi mikuru n'umutima wose, ariko ihanga ry'abaheburayo bo nk'igihugu kugeza n'ubu ntibayizeye nk'iyamaze gushyitswa. Bo bibaza ko iyo minsi mikuru yari kuzoshyitswa nk'uko biri mu buvugishwa, ariko Imana izohumura amaso y'ihanga ry'abaheburayo nk'igihugu. Aho rero bazoronka ukwizera kw'Imana, ukwizera kwa Mesiya, kugira ngo bizere ugushyitswa kw'iyo minsi mikuru. Baheze biciye mu kwizera baronka inyungu zo gushyitswa kw'iyo minsi mikuru. Mu gihe ibyo bitaragera, igihugu cy'abaheburayo babandanya bahimbaza iyo minsi mikuru mu gihe cyagenewe umwe wese ku itariki yagenewe buri munsi mukuru mu mwaka. Ariko Imana niyuzuza ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho rero abanyamahanga mu mwuzuro bazoba binjiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Hazoba huzuye ishengero rya Yesu Kristo. Aho rero Isirayeli yose izokizwa. Isirayeli rero izoshigwa mu mwelayo, nk'uko Pawulo abivuga mu Baroma 11 umurongo wa 21 na 27. Rero Isirayeli, hinge turaba akanya gatoya ngaha, hariho agace mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro 98 agace k'amajana 848 haravuga hati, igihe Imana yakorana n'abayuda nta muvugishwa wo mu banyamahanga yari ahari. Igihe Imana ikorana n'abanyamahanga nta muvugishwa w'umuyuda bahari. Igihe bundi bushasha isubira ku bayuda nta muvugishwa wo mu banyamahanga azoba ahari. Muravyumva? Ni vyiza, ariko hazobaho igihe cyo gusobekerana, aho ubutumwa buba bukihari, mu gihe aho ubutumwa bushasha buba butanguye, nk'uko vyabaye kuri Pawulo mu gihe cy'abanyamahanga. Murabona ingene uko gusobekerana, uko guhurirana, we yaranditse ko ngaha ngo nk'uko byagenze kuri Pawulo ku banyamahanga, Mose na Eliya, igihe cy'inyongera. Arandika ko ku ruhande kandi ngo igihe cy'inyongera, igihe cy'inyongera, ubutumwa buba buriko butera buja mu bundi, ubw'ubuntu bubisanya n'ubw'ubwami. Hepfo arandika ko ngo Petero bingana Eliya,
Pawulo bingana Mose. Sigue diciendo, harabandanya havuga por lo tanto Israel está nuko rero esperando que se Isirayeli complete la iglesia del bararindiriye Señor ko ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo Aunque ryuzura, Israel como nación naho no lo Isirayeli sabe, nk'igihugu ivyo pero tiene que batabizi, esperar ariko bategerezwa kurindira hasta que se complete la kugeza iglesia del huzuye Señor ishengero Jesucristo ry'umwami para Yesu entonces Kristo, Dios abrir kugira ngo los rero ojos Imana iheze espirituales ihumura y amaso yo mu entonces buryo bw'impwemu comprender yabo, el cumplimiento baheze de estas batahure fiestas, ugushyitswa kw'iyi las minsi que ya mikuru han sido iyo cumplidas. yamaze gushitswa. En el mensaje, Mu butumwa la bwiswe señal del ngo Hijo del Hombre en el cielo, ikimenyetso predicado cy'umwana el w'umuntu 28 ku de ijuru febrero bwavuze 28 del z'ukwa kabiri mu 2016 en Quito, Ecuador, dice, muri Quito y Ekwateri, ahora, yaravuze ati para el tiempo final, rero mu gihe tenemos cy'iherezo profecías que turafise tienen que ser ubuvugishwa cumplidas, butegerezwa y que gushitswa, los creyentes que van a kandi ser abizera transformados y llevados bazohindurwa con Cristo a la bakajyanwa cena na de la Kristo mu boda del mazimano y'ubukwe Cordero, bw'umwagazi las w'intama. van a ver, Ubwo buvugishwa las van a bazobubona, entender, bazobutahura, porque no es solamente kuko verlas, si ukububona sino gusa, entender ahubwo su ni no significado. gutahura insiguro Por y'ubwo eso, buvugishwa. si Pedro, Icyo gituma Jacob, nimba Jacobo y Petero, Juan, Yakobo na Yohana viendo bariko barabona ivyariko birabera ku musozi wo guhindurirwako, hanyuma abizera Kristo nabo bari kumwe n'abigishwa n'abakozi b'Imana bo mu bihe byose bagasoma ivyo bakabibona mu vyanditswe ntibamenye ico bisigura, boba bariko barahomba umugisha ukomeye cyane. Ubwa mbere ni ukwizera. Kugira umuntu yizere ni ukumva ijambo, kuko kwizera kuzanwa n'ijambo ry'Imana, kandi umuntu yizeresha umutima akaronka ukugororoka, ariko akaturisha akanwa akaronka agakiza. Ni ugukurikira intambuko zo mu buryo bw'impwemu kandi zihwanye na Bibiliya zagenywe, kugira ngo umuntu abone atahure. Umuntu ategerezwa kubanza kwizera. Nicyo gituma atangura kumva ivyo we aheza akizera. Umuntu atumvirije, nimba biriko biravugwa abantu babikengereye, ntibaheza ngo bashobore gutahura, kandi nta kwizera kuzovukira mu mitima yabo. Imana muri iki gihe biciye mu iri jwi, hamwe n'iri jwi ari ryo ririko riravugira muri iyi ntambuko y'urukundo rw'Imana, Imana iriko iravugisha rimwe na rimwe gushika ku mitima y'abana bayo, kandi harashyitswe icyanditswe bundi bushasha. Ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo, niwumva ijwi ry'umwami, ntukomantaze umutima wawe, kingura umutima wawe uwukingurire ugushyitswa kukuza kwiwe. Kingura umutima wawe wemere iryo jambo ryinjire rinyengetere, ntukomantaze ubugingo bwawe, wewe ureke ryinjire, urabe icyo rikora mu buzima bwawe. Rizotanga icyatumye Imana iriko irarirungika, rizozana ukwizera kwizamungwa, ariko utegerezwa kwemera rikinjira. Ntiwoshobora kuryugarira amarembo y'umutima wawe. Umuntu ntiyoshobora kwitanguriza ivyiyumviro vyiwe ngo avuga ati ndavyizeye uko. Ivyo ntacyo vyoheza ngo bimumarire. Hategerezwa kwizera ibintu mu buryo nk'uko ijambo ry'Imana ryabigenye, nk'uko Imana yabigenye muri buri gihe, ijambo ryayo ryo muri buri gihe na buri kiringo yarigenye biciye mu bavugishwa bayo, yarishizeho biciye mu bavugishwa. Imana rero irarivuga, uw'Imana nawe agaheza akumva ijwi ry'Imana, akakira, akaryizera, akagumya iryo jambo, akavuga ati ibi ndabyizeye kandi reka ndabigira ibyanjye bibe igice kingize. Kandi rero ku iryo jambo riri imbere muri we riraheza rikagenda rirama, riratanga icyatumye iryo jambo ririko riravugwa, ririko rirazanwa, rizanirwa ihanga ry'Imana mu gihe cyo gushyitswa k'ubwo buvugishwa. Kuko kugeza ubu si ikintu cyo muri kazoza, kugeza ubu ni ikintu cyo muri iki gihe cyo muri kubu. Ugushyitsa ubu buvugishwa ari bwo ari kwizera kwizamurwa, nivyo turiko turavuga mu uwo mwanya. Ubu buvugishwa butegerezwa gushyitswa ni mu uyu mwanya.
Sigue diciendo arabandanya avuga en las palabras de saludo a ministros, mu majambo colaboradores, y'indamukanyo ku bakozi b'Imana n'abafashanya nabo bwavuzwe kuwa gatandatu 26 muri 16 ati isezerano rya Mesiya muri iki gihe aho Imana irungika de la integuza segunda venida de Cristo, yo kuza kwa hace kabiri kwa realidad Kristo en el reverendo byaramaze William gushyikizwa muri Revera Y las William Branham promesas kandi divinas para la isezerano venida del ry'Imana Mesías ryo kuza kwa tienen que Mesiya materializarse ritegerezwa en este guhindukira tiempo ukuri final, muri iki gihe cya nyuma juntamente con neza las neza profecías que hablan de los bihwanye dos olivos. n'ubuvugishwa buvuga ku myelayo ibiri Ya él estaba ahí hablando aho we yariko arababwira cómo sería ababwira ingene ese cumplimiento, uko gukizwa kwari kuzogenda las promesas divinas para la isezerano venida del ry'Imana Mesías ryo tienen kuza que kwa materializarse Mesiya ritegerezwa guhinduka en este ukuri tiempo final, muri iki gihe cya nyuma juntamente con las profecías que hablan riri kumwe de los dos biri olivos, kumwe de los dos n'ubuvugishwa vinos, buvuga ku que son basigwa los babiri biti ministerios by'umwelayo de Moisés y bibiri Elías, aribwo bukozi de bwa Zacarías Mose na capítulo Eliya 4, buboneka muri Zakariya verso ikigabane 11 cya al kane umurongo wa 14, 11 na 14 Apocalipsis capítulo no mu byaje 11, yani ikigabane cya verso 11 umurongo wa mbere en adelante. ukabandanya Y en el libro de los sellos, kandi mu gitabo cy'ibimatanijwe miren, nos dice en la página 432, turabwirwa ku rupapuro rw'amajana 32 dice, le hace la pregunta aha arabaza número 44. baramubaza ikibazo cya Ahí 44 dice, mi hermano, aravuga ati mwene se irá al data desierto Elías de Malaquías mbega 4, Eliya wo muri Maraki kane azoja mu bugaragwa nk'uko tubibwirwa mu byanditswe mu bami ba mbere 17 ibyo Eliya wa mbere yakoze Yo no, perdón, yo no munyihanganire diría que él se irá al desierto. jewe sinovuga ko we wazoja mu bugaragwa ariko ibyo ¿Han notado azobikora cómo fueron muramaze los Elías y kubona Eliseo? ingene vyagenze kuri ba Eliya kuri Eliya na Elisa abantu nk'abo buri gihe baguma ahantu bitandukanije ntibisukiranya cyane n'abantu Son tipos raros. n'abantu badasanzwe batamenyerewe batagiriranira ibiyago Esa es byinshi la n'abandi naturaleza de aquel espíritu iyo que niyo estaba kamere sobre mere Juan, ya ya Elías mpemu yari y iri kuri Eliseo. Yohana Eliya Yo na creo que Elisa este hombre ndizeye será ko uno uwo que amará al muntu desierto azoba ari umuntu y akunda hasta se ubugaragwa quedará allí algunas veces. mbere rimwe rimwe azoja Pero yo mu no bugaragwa puedo decir que ariko será un sinoshobora ermitaño kuvuga ko azoba que ari vivirá en umuntu el desierto. atabana n'abandi azoba A mu veces ruga hay mu personas bugaragwa así. kumbure hariho abantu bameze Eliseo nk'uko no fue así. Elisa ntiyari Pero ameze Elías sí. gutyo ariko Eliya we También Juan yego vivió na Yohana en el nawe desierto. yarabaye mu bugaragwa Ahora, rero cuando estos otros dos profetas rero abo bandi bavugishwa Tiene babiri Moisés y Elías. arandika ko ngo Mose na salgan Eliya de Judea, nibasohoka Yo no sé a dónde bajya i irán a Yudaya quedarse. sinzi aho es bazoca posible bajya que hagan un kuguma campamento allá en el kumbure monte, bazoja pero yo no kugira sé qué hará babe en ku los musozi días de su profecía. ariko sinzi ibyo bazokora mu minsi Y y'ubuvugishwa escribe, bwabo arandika ko de ngo Judea, barasohoka sale bavuye de Judá, i Yudaya sale bava de Judá, muri es Yuda igual, la bingana puerta del este. urugi rwo mu buseruko Y escribe arandika ko Judea ngo espiritual Yudaya yo mu buryo Judea bw'impemu literal. Yudaya yo mu buryo bufadika y en el que estábamos leyendo hamwe twari ko turasoma de Revelación capítulo mu butumwa buvuga ku kigabane ubutumwa buvuga ku vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 nos dice en la página turabwirwa ku 13, rupapuro rwa 3 Revelación capítulo 5 parte 1 igice cya mbere cy'ubwo butumwa ku rupapuro rwa 3 ahora vemos allí rero adentro. turabona ngaho Yo imbere trataré jewe de nzogerageza espiritualizar eso aquí kubishyira mu buryo bw'impemu ivyo ngaha canke ndabicapurisha amaboko que yanje habían 4 esquinas ndabereke ko hari como Israel acampaba. imfuruka zine Ellos pusieron aho Isirayeli baba bari mu el arco en el mahema centro, barashyize y en los isanduku 4 lados hagati de la tienda estaban 3 ku tribus mpande de zine Israel. ry'iryo hema haba hari Y 3 imiryango veces 3 ya 4 son Isirayeli 12, o 4 veces 3, mejor dicho, son 12. Y cada 3 gatatu tenía kugwiza una kane ni cabeza. 12 Y cada cabeza de buri la muryango waba ufise umutwe w'uwo muryango
Uno de ellos era Rubén. umwe muri bo yari Rubeni. We buri gihe yajya mu bumanuko, yari umutwe w'umuntu. Efurayimu nawe yaba ari mu burengero, ari kumwe n'imiryango itatu. We yari inka. Entonces en el oriente estaba Judá, el mu cual es el buseruko león. hari Yuda, ari we ari intare. En el oriente mu buseruko ni mu burasirazuba, el cual es el león. uwo ni intare. Y en el norte estaba mu Dan, buraruko naho el hari cual era un Dane, águila. ari we yari inkukuma. Ahora noten, ¿lo recuerdan ustedes? Rero Todos murabyibuka ustedes lo mwebwe recuerdan mwebwe bien. mwese ¿Cómo murabyibuka lo neza dibujamos aquí? ingene El twabicapuye águila, el ngaho, inkukuma, y el hombre, inka y el n'umuntu león. hambe n'intare. Y él escribe Rubén, Yaranditse ko ngo Rubeni, raya sur, akarongo mu raya bumanuko, hombre. akarongo Efraim, umuntu. Efurayimu raya akarongo raya mu buey. burengerazuba, akarongo inka. Judá, Yuda raya akarongo mu raya, buseruko, o sea, una rayita. akarongo León, intare. Dan, Dane raya norte, akarongo mu raya buraruko, águila. akarongo inkukuma. Ahora ustedes notan, Judá Rero mwe guardaba murabona la puerta Yuda oriental. yari Y Cristo es el agizwe león de la tribu de Judá. umuryango wo mu buseruko, El kandi Kristo ni intare yo mu muryango wa Yuda. orientales, Azomanuka entrando por la avuye vía mu de la birere puerta. byo mu Él buseruko viene yinjiriraho, por la puerta oriental aza de la mu tribu de muryango Judá. wo mu Él buseruko es el león mu ntare ya de Yuda. la tribu We ni de intare Judá. yo mu muryango wa Yuda. Y descubrimos Kandi en nuestro mensaje turabona mu esta butumwa mañana bwacu que él aún uyu es munsi proclamado ko el we león de la n'ubu tribu ko de Judá, atangazwa ko ari la intare yo mu raíz, muryango wa el Yuda, mismísimo umunago, comienzo de David. ya ntango David nyene era ya el Dawidi. rey Dawidi eternamente. yari umwami ibihe bidashira. Y Cristo se sienta en el Kristo trono de nawe David aricara en el ku ntebe ya milenio, Dawidi mu el kimpumbi. cual es rey eterno. Ari we ari umwami Nunca ahoraho. faltaría a David. Namba Aleluya. Dawidi ntiyari Nunca kuzobura faltaría umuntu uno a David. nk'uwo. Dios prometió Aleluya. eso. Imana ibyo Dijo, yarabisezeranye. uno jamás Yaravuze faltaría ati, a David, ni uno. ntuzobura umuntu ntuzobura nk'uwo. Y también en la página No ku rupapuro 17 rwa de este 17 mismo mensaje, muri ubu butumwa nyene dice ahora, aravuga ati, descubrimos allí que Rero aho ellos estaban guardando turabona el propiciatorio ubu de bari Dios ba- en el Antiguo Testamento. bari bafise umutemero wo Y allí, guhongereka w'Imana mu Mateo, isezerano rya Marcos, kera, aho Lucas, Matayo, Mariko, todos Luka, ellos, Yohana, y aún abo el bose león de la tribu de Judá mbere n'intare yo mu entregó muryango su wa vida Yuda para yaratanze guardar ubuzima ese bwayo propiciatorio, kugira ngo hazigamwe uwo dejándolo mutemero wo rociado con su guhongerako propia sangre. awumijagira ko Y amaraso allí él yiwe. se para Aho rero esta we mañana, hoy, niho ahagaze el uyu gran munsi conquistador, uwigarurira el cual descenderá ahambaye, del este, ari we azomanuka algún día, avuye mu y buseruko lo umunsi veremos. umwe, kandi tuzomubona. Y él escribe, el león Arandika ko ngo desciende del este. intare imanuka amaja mu buseruko. Y escribe acá, la Ngaha arandika Judea ko ngo espiritual. Iyudaya ho mu buryo bw'impwemu. Y Kandi miren, sigue diciendo aquí en el libro de arabana los yavuga sellos, en ngaha la mu página gitabo cy'ibimatanijwe ku 432 rupapuro abajo, rw'amajana 32, lo que esta persona quiere preguntar ati es, icyo uwo muntu ashaka kubaza ¿será Ni estos iki? hombres, paso a la 433, amajana 33, serán estos ati hombres mbega abo bantu habitantes del desierto? bazaba ari abantu baba mu Pues la bugaragwa. verdad es que hoy en día Mu tendría by'ukuri que subir ni uko uyu hasta el munsi extremo norte de la botegereza provincia kujya nko mu buraruko Colombia muri Británica, provinsi del ya país de Colombiya, Canadá, nk'hariya muri solamente para allá Canada, suficiente desierto hariya donde niho vivir. hariyo ubugaragwa Es que bwinshi ya no hay bobamwo. desierto, lo han derribado todo. Ubu Puede bugaragwa que sean amantes del desierto boshobora y aún gukunda ubugaragwa que se queden por mucho tiempo allí. cyangwa bakahamara Lo igihe que kinini. hay que notar es que Icyo lo que hay kumenya que notar es lo que hay que notar en icyo ellos kumenya es muri bo aquel espíritu ni ya firme mpemu ishikamye que no admitirá ser llevado ni para allá, ntibazokwemera ko la ley. bajyanwa hariya, arandikaho ngo mu byagezwe cyangwa ngo bazanwe ngaha. Gracias. Ubuntu Y ustedes lo reconocerán cuando mwebwe vengan. rero muzobamenya Ustedes nibaza, lo verán porque mwebwe están bien muzobabona despiertos. kuko bari maso, kuko muri maso. Y él escribe, Arandika ko ¿cómo ngo los conoceremos? mbega ni gute tuzobamenya. Y al lado escribe Ku ruhande Moisés arandika y ko Elí. ngo Mose na Eliya. Sigue diciendo,
arabandanya avuga ati rero tuzobona amasezerano yose y'umwami ariko arashyikirizwa muri iki gihe cya nyuma nk'uko byasezeranywe, kuko isezerano ry'umwami ryose ritegerezwa gushyitswa. Aquí nos salió el tema de ese próximo. Ngaha ikigwa gikurikira cyavuyemo ngaha. ¿Sale el tema ahí? No, ahí no está el tema. ¿Salió? Mbega ikigwa cyabonetse. No tengo el tema. Fue el domingo 27 de bavuzwe agosto ku Imana 27 mu 2017. Para citarlo, porque ya esto fue cuando él ibi byabaye fueron palabras n'amajambo yari amajambo yavuze cyangwa yaravyanditse indamukanyo z'igihe we yari yagarutse, cuando él volvió, igihe we yagaruka kuko 27 z'umunani por amor a los escogidos, ahí está. Kubw'urukundo abatoranyijwe bakunda aka gace nako kakuwe ntitwari twabishizeko. Nimurabe ngaho ibyo muri data William yatubwiye muri aya majambo ati tube tugavye kugira ngo dutegurwe kugira ngo twakire ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tube twiteguriye kumva inzamba y'iherezo. Tube twiteguriye kumva inzamba ya nyuma y'iherezo. Ijwi rirenga ry'inzamba ari ryo jwi rikangura abatoranijwe bose rikabashyira mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero ryiwe, rikabaha ukwizera guhishurirwa kubashoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uguhishurirwa kw'ikimatanijwe cy'indwi n'uguhishurwa ko kuza k'umwami. Nuko rero tube twiteguye kugira ngo duhindurwe vuba cyane niyo umwami yaduha ukwizera. Mbega ninde azoba ariko araduha ukwizera? Ni umwami. akaduha guhishurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, uguhishurwa ko kuza k'umwami muri iki gihe cya nyuma. Ibyo biba imbere y'akababaro gakomeye. Nuko rero dushimishwe no kuba muri iki gihe cya nyuma aho ubu buvugishwa buzoshikirizwa bumwe bumwe mu mwanya wabwo wabugenewe, kandi ubuvugishwa ibyo kuvuga mu ndimi ibyo byose bizoshika ku iherezo ryako ku iherezo y'ugushyitswa kwabyo, kuko hanyuma ntihazokongera kubaho. Nimurabe ibyo avuga muri data Branham ku rupapuro rwa 20. Nimurabe ibyo avuga ngaha. Hari ibindi bibanza bibiri ku rupapuro rwa 20 mu gitabo cy'imirongo. Párrafo 160 dice, agace k'ijana na 60 aravuga ati muri iki gihe we ntiwoshobora kugira ikoraniro uretse gusa habayeho ibikorane byo gukiza indwara cyangwa ibindi bitangaza. Hari urunganwe rw'ubumaka barondera ibintu nk'ibyo. Mbega mwebwe ibyo mubishaka kwiki? Pawulo yaravuze yari gukora ibintu byose ndetse akimura n'imisozi, kandi we buri gihe ntiyari ikintu na kimwe. Kuvuga indimi ibyo bizovaho, iby'ubumenyi bizota agaciro. Hari ubuvugishwa nabyo nyine bizorangira. Ariko nihaza igitunganye n'icyashika kizohoraho ibihe bidashira, kandi urukundo ni ugutungana. Arandikaho ngo ibitunganye. Avuze ati urukundo no gutungana. Acacapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agafresh k'umwami karaba mu ibuye rikomeza imfuruka no ku 444 ku rupapuro rwa 51 aravuga ati none ni hehe habera ibi yavugiye ngaha? Ni hehe habera ibyo by'uko ibyo bizohagarara ibyo buvugishwa? Nimurabe rupapuro rwa 51 amajana 54. Pawulo yaravuze ati indimi zizohagarara, kuvuga indimi bizohagarara, ibyo buvugishwa bizohagarara, kandi izo ngabire zose vuba zizokugwaho. Twebwe turafise ikindi kibazo hanyuma.
mbega none icyo gitunganye nicyamara kuza ibyo by'igice biba birangiye bikuweho. Rero twebwe turashaka ikintu gitunganye bene data. Aca acapura piramide akandika ko hejuru ngo ibyo kuvuga indimi bizohagarara mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu kiringo cy'ubwami. Nimuraba aho ibyo byose bishyikirizwa, ubuvugishwa bwose buvuga kuri iki gihe cyacu buzovaho, kuko bwose buzoshika ku gushyitswa kwabwo, kandi ugushyitswa kwabwo gikomeye cyane icyo twifuza turindiriye ni ukubona bagiye bo muri iki gihe cyacu, ugushyitswa kw'izuka. Byongeye kandi tubabonye natwe duhindugwe, duheze tunyiganyize tujugumize iyi si iminsi 340, hanyuma tujye mu rugo kwa data wacu mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Reka duhaguruke kandi turashima ayo twari ko turanezererwa, aya majambo aturyohera, araryoshe kubabwira, kuyavuga, kuko nta kindi kintu kihari kiryoshye nk'ijambo ry'Imana. Reka mwaka kanya nyene twakire muri iki cigwa ubuvugishwa kirijwe ku munsi w'iherezo, uwo twishimira inshuti yacu mwene data Dr. William Soto Santiago.